GN Films, God of Films, double favor without limits. GN Films, good news films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu Bro, mu ruhigi rw'intare imisega ntiyinjira. Ndasavye ndagutegetse ngo umve imbere y'amaso yiwanje. Ntiwinjire mu ngorane n'ibibazo wowe utazi. Kuko uruhigi ruhindukiye woca umenya neza jiwe Iva uwo ndiwe. Iva, we wibaza kuri inde? We wibaza kuri iki muri iki gihugu? Kugira ubone neza uwo ndiwe, harure gushika kuri gatatu utarava nk'iki kibanza uca umenya Iva wa nyawe uwo ari we, kuko ndabona ukeneye kumenya. Rimwe, kabiri, Hengurutse Iva, kuva mu mwanya n'amasaha urahagaritswe n'ubutungane kubwica wagirizwa c'ubwicanyi. Igisigaye nuko uja kuri pick up hagira hari ibisigazo bisobanurira hari imbere. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu Kenny, ndamaramaye. Ungiye kuba wande muri kino gihugu. Ngiye guca hehe ko nambaye ibara. ibi bintu ni mitwe sinshobora kuvyumva. Gute wombwira yuko wemeye kuja inyuma y'umukobwa utazi? Ariko muco nawe kweri ubizi amakuru se twakoze tugenda kwiga ivyingo n'imibano dukora iki kubera iki wandetse vraiment ubizi karaga kintu mugomba kudukina ama dépense twakoze ingene twashuguritse turondera ibintu tukapanga rubanza gushikaho rugera ngaha ari imikino yanyu. Uratse ikintu misose je mfana abantu b'abagabo kuko imisose mwama mubona uko abagore twebwe dufise amakosa. Urashobora kwibaza ko je muco nova mpera nje guhagarikira amafuti nkajya. Nanje ubwanje birankoze ku mutima. Uko wabibonye niko natwe twabibonye. Aha twese twaguye mu yabira. Ariko ikindi naco ibi bintu tatakoze bimpaye icigwa muri jewe. Bitumye nibaza ibintu byinshi muri jewe. Turekane n'ivyo. Omar, nukuri ndagushimiye cyane. Igikorwa kigenze neza kurenza n'ivyo nari niyumvira. Numva umenga niho ngitangura kubaho. Erega umeze nk'umuntu nk'uwingogo kwizosi. Kwenda gushimiye cyane. Tatiana,
ntibyari bikwiye yuko unanshimira kuko twakoze akazi tujejwe, ahubwo Imana ishimwe cyane gose ko ibintu bigenze neza. Kandi ikindi naco ibintu ni narabipanze neza ku murongo, ahubwo Imana ishimwe ko ibintu byagenze neza. Hamijya nkozi y'ikibi nayo nigende yishurira ibyaha yakoze, ahubwo Imana ishimwe cyane kugiye gutangira kubaho iyindi ntango y'ubuzima bwawe bushasha. Nta kintu na kimwe narinzi ukuguye mu mazi nanje niko naguye mu mazi. Ahubwo nyene reka ndakubaze, urashobora kuja inyuma y'inyamaswa nk'ijya atagira kimwe yiziko? Abahungu ko muhishiranira do A a Z mwarapanze vyose, urazi kugira ube pare w'umuntu ntushobora kubutazi ibintu bimwe bimwe vyibura ku muntu ugomba guhagarikira, ariko ucuza ngo marene. Ego basi ndavyumve, mwebwe mwashaka kugira mu satisfeze kukwihorera kwanyu, ne nanje ndiko nziriki kwera kwitegeza umbwira ikintu na kimwe, nawe kwera urandeka gushika uno munsi ugere. Edi utukwihorera jewe muvyeyi, reka ndakuremesha, burya ntacu ubuze. Ivurazi neza ko ari umugenzi wanje, ibintu vyinshi byose yategura wasanga je nabimenye, ahubwo nsanze n'umukobwa wawe ari incabwenge rimwe ikomeye. Ibibi vyiwe je narabimenya nkaburaho ntangurira mu kuvuga, ariko ko birinze bibuko menya ko urokowe n'Imana, kandi mbona tata kiri muto azoronka umugabo mwiza adakurikirana n'ubutungane. Muvyeyi, bugiye ibaye si bito, reka twicare ntuhafatwa n'ibizunguzungu hama tugende mu bindi bibazo, siko ndabigusavye. Ingosha muvyeyi, ingosha. Tata arakoze ikintu gitumye nicuza ku buzima bwanje, nongera ndagusaba ko wonsengera. Ikindi naco Imana imbabarire cane, kimwe mu nyigisho tata mpaye bimpaye kwicuza muri jewe. Numva ndagukeje cyane gose. Amen. Omar, sinzo kwigera nibagira kino cizo nkoreye. Tatiana, igihe cyose uzokenera ubufasha bwanje uzompamagare, nzoba mpari. Hamugira umunsi mwiza, Imana iguhe n'ibihe byiza by'intango y'ubuzima bwawe buryoshe. Umunsi mwiza. Kuko mu buzima bwanje nabayeho nshaka guhatiriza ibintu, ariko ntago vyigeze bimbera bizima. Bitumye menya yuko guhatikiririza ari ikintu gikomeye, ari n'icaha gikomeye, kuko iyo umuntu ariko arakoresha inguvu asanga yakoreyemo n'ivyaha byinshi atabizi. Rero umukozi w'Imana, uruhande rwanje ndarutahura, niyo mpamvu ufashe kano kanya nsaba Imana imbabazi ngira ko nihana. Mukobwa wa Yesu Kanyange, nukuri ndakwinginze humura cyane. Burya ikibi si ukugwa, ahubwo ikibi no kugugaherayo. Mu bisanzwe Imana n'umuvyeyi wa twese kandi adukunda bingana. Rero yamiteze amaboko kuri uwo wese afise umutima umenetse, yitahuye kandi agaca bugufi. Muco, ushatse kumbwira ko ibintu atakintu na kimwe wari ubiziko? Ariko niko ndaguhenda karutse, burya mu muntu ni hanini cyane. Gusa sinshobora kumva impamvu uri kurambwira ko nari mfise ivyo nkingi y'umuhungu. Nimba hari ivyo namuhishirira, nawe uba wamuhishirira ibingana gute umukobwa wawe? Edi, ubu niho ndiko ndafunguka amaso. Aba bantu baradukinye agakino kandi karadufasha. Erega Kanyange, na Murundi yaravuze ati usenga Imana ukanuye amaso ikaguha ibiyakurayo. N'uwundi yaravuze ati usenga Imana uri imbere y'iziko ikaguha umunyota. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo tera intambwe ya mbere, nanje nzotera izikurikira. Buriya na Mose Imana yamubaje tufise iki mu ntoke, rero intambwe ya mbere wayiteye. Rero ndakwinginze uzoze kuri eglise dufata akanya gakwiye ko gusenga. Murakoze cyane, ndabibashimiye cyane. Namwe murakoze, muhezagirwe. Hama rero Kanyange, bavuze ngo ibereye ngaha ngo vyakwigishije, je nanje vyanyigishije by'umurengera. Mu bisanzwe si wakoze ikosa wenyene, nanje narakoze amakosa.
jewe barampenze bambwira yuko ahandi banse ko bahezagira ndababajije impamvu bambwira ngo nuko bafise umwanya muto kandi kukaba nkako twebwe nk'abakozi b'Imana imbere yuko duhezagira ubugeni twategerezwa kwanza kubanza gusuzuma abo bantu tugomba duhezagire ko bafise intahe nyukuri hama tugaheza tukabahezagira mu gihe tumenye ko bafise intahe y'ukuri ariko jewe narihuse mu bisanzwe nisunze ijambo riri muri Bibiliya rivuga ati uwizera nabatizwe kuko muri Bibiliya turafise abantu benshi babatijwe n'intumwa kandi mu bwo buryo rero ndavuga ati none ko umuryango wavyemeye nabo bavyemeye kandi bemeye no kuja mu mategeko rero nanje mbona sinozibira umugisha w'ubwo rugo rushasha rero Imana nanje mbabarire kuko nanje natwa akayombekere Namahoro murakomeye King Sabase ni hari ego ni hari ego yari yo masengesho ariko ariswe kwa amazi mu masengesho yo karibu cyane mu guhamagare yego sha murakoze Edi nk'ubu turaca hehe nukuri ibi bimaramare tugize ariko nakubwire uyu munsi Tatiana aramenya muco wariwe n'inzara zanje atigeze kubona uyu munsi arazibona Tatiana abika imbuto mbika imbeba ace hasi nce hejuru Edi nta n'umwanya afise wo gutanga uramenyana n'umuhungu wawe nanje ndamenyana n'umukobwa wanje Mama King. Sabwe. Karibu cyane. Ego. Meze neza. Da gusa naenda bakumbuye. Mu bisanzwe no musiniriwe mu masengesho kandi vyagenze neza cyane. Kumukamisha ku Mana. Cyane. No kuguma ku kirindiro no kuguma ku gicaniro. Ya hama nari narose n'abashitsi Diva yamye hano na Yvette burya. Yamye hano. Yvette yamye ngaha? Ntiyabikubwiye. Ntiyaciye no kukuramutsa. Yamye hano. Rero mwananje. Jewe igitumye nza maze iminsi ntameze neza. Maze iminsi ndabiyumvira ko ntubona ingene nca mpinduka. Aho nyine namerereje. Ego ndabibona. Yego nukuri. Jewe maze iminsi njyama nkumva nyine nguma ndabiyumvira ko mwebwe nyina Diva kuvyimanza zanyu kuvyurugo rwanyu nkabura ivyo ari byo umva nkasanzara nyine mu mutwe. Rero namahoro. Hama mama. Sha. Mwavuga ngo amaraso aremereye kurusha amazi. Nibaza ko ari byo. Erega mu bisanzwe nibaza ko nahishuriwe. Canke nkemu yari hari ikintu gikomeye ari karaganiriza umutima wawe. Mu bisanzwe naho mvuga ngo namahoro. Namahoro atari amahoro. Gusa kandi namahoro ko Yesu ari ku ngoma. Turi mu ntambara zimwe zidasanzwe. Ubu rero ho numuriro. Mama ntushobora kwibaza. La fois passée haje agakobwa kazanye amashugwe. Agakobwa? Diva ari hano. Umuriro uraka. Erega akatangura kunyitirira kanyita sheri. Umuriro uratse hagati ya jewe na Diva.
uno munsi nyene ndi mu masengesho nko nabikogiye naziye mbona amafoto muri telefone mpeje amasengesho ngo diririri gize ngo ndaraba mbona Diva ari kumwe n'undi musore mu kabare ereka ndamuhamagara ubutarariye umuriro uraka ati ibi nibiki ewe Yvette ntupfe kumubona kurya niwe yasutsemwo mabisi ariko tugiye kuganira tuje dusanga Diva yaguye mu mutego rero biboneka yuko hari umuntu ari karensitara imitego hirya no hino haba ku ruhande rw'iwanje haba no ku ruhande rwa Diva kugira ngo twese dusamburire rimwe kandi c'est sûr sinkekeranya uno muntu ashobora kuba ari mama Diva kuko ujya mugore ari prête gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo abone yuko ico yipfuza ashoboye kugishikako kandi urazi ko atacatinya nta rukundo nta munezero dufiseko n'ivyo agerageza gukora n'ubujyajya gusa rero ashobora kuba ariko aratugwanya mu mpisho kandi rero kino kintu kirakomeye mama burya kugwana n'umwansi akwegereye biragoye kuko hari gutanamenya n'ingene umwirinda amabanga yawe usanga yayamenye integuro zawe usanga yazimenye mwico gihe biraheza bikagorana cyane rero mama umbabarire ko ngiriwe amahirwe ukabuce nk'umuvyeyi wanje numva no kubwira ishiyumviro nagize nari numviriye yuko twokwihuta tukandikisha kugira ngo dukore etat civile mwibanga nkaca ndondera n'umupasiteri aca duhezagira ivyo amaseremoni bikazoba mu nyuma mwico gihe nitwaba twabikoze mwibanga tukabikora bucece biroroshe yuko bazokwibuka kwifuka bukeye basanga ibintu vyose vyaheze mama je numva twabikora gutyo ilfo ko biba mwibanga kubyo umwasi azokwibuka kwifuka bwamaze guca cha urabitoye ndakwemera nuko nyene erega mwananje umwasi urazi kudashobora kumumenya ntatwarira ikibi hejuru ngo kije mu gahanga ariko kije indani kigendera indani akagutwengera akakwereka y'imbere n'aya majigo yo yamaze kuyafatanya sivyo urumva icyo vuze n'ukuri umwasi agutuma uwo muba muri kumwe aho nyene araba umugenzi akaraba umubanyi ari proche yawe akaraba n'injuti atanga ico bita ibitwosha nabi inoti ibitwosha nabi kweri nawe bari umukunzi wawe bamuhaye ibitwosha nabi bamuhaye ibimwosha nabi ategeza aho gukubita hasi muzigamwe kandi mube maso burya urugamba ruriko rurarangira mwana ntimugire ubwoba kandi ico kintu nimwagikora bazoza kwikangura mugani wawe ubureta bw'abapfuyeko ico n'ukuri nanje ndagushigikiye mama bavuga ngo iyo bubu bw'umwe bwari kindi ariko umuhinga buriya hingurwa n'uwundi mbega waruzi yuko mama Diva yitoye aragemagema nza ndamubona ngaha ngo kingi mwana wanje ngo narinje gusaba imbabazi ngurumva ngo twaraguhemukiye ariko ngerageza kuraba mu maso yiwe narabona ko yuzemwe uburyarya rero kwiki tugihurizako ukabona kinyemereye reka tugikore gutyo mama reka jewe mbwire Kevin tugerageze tukuzimane ivyo ngavyo byo ntivyoroshe ariko kandi hamwe n'Imana bizogenda neza Imana nizotuma bikunda jewe nana kimwe n'ukuri ariko ni mu mpeni inywere nirire
umviriza rero usigaye ugamagama ive ukaza kwa King Sabasi utambariye ivyo bigirira iki? Oya senge nabaye nyene buhace urumva urona nikuze nyene sinari kuhaca inyuma nabaye buhace ndamuramutsa nyene bisanzwe nta birebire. Umviriza ico dupfa urakizi kandi nukuri ntitwohava tubishira hagati mu muryango ngo tugume tubigenderamwo tuvyirirwamwo bitugendera tubitekera umwanya wari wo wose. Ico ngira ndagusabe ni giki? Ico dusangiye nico gikuru cyane kurusha ivyo dupfa siko? Ndakwinginze Ive ingo unsange hano kwa King Sabasi hari ikintu tugomba gukemura. Ubu nyene gasenge ngaruke. Yego nukuri. Ko nari namaze gushika muhira gasenge. Oya nukuri ni wigore. Muri dushe basi. Ni wigore Ive ufume nukuri wisuke kwa amazi abiri gusa. Nturenze kuko wowe utevye wobungiriye nabi cyane. Utevye wobungiriye nabi cyane. Birihuta kandi biranduhishije mu mutima wanje ndakeneye kuza uzura bico twomufasha. Kubundi wowe gasenge inzigo ntacimara ivyo dupfa. Biki cyo dusangiye kiruti cyo dupfa. Yego nakubariye ibindi bisigaye. Norandura ico dupfa mana ubagarire ico dupfana n'umutwe. Reka ngire niko kandaje umugani wawe twigwe dupfa turasihereza sena. Ubu rero ugize chorus ku mayinite yanje kweri. Ariko Ivete na wewe yakuremye nukuri. Bash ngira ngo niwe wenyene hano kuri inosi. Wumviriza umviriza ikindi naco ngira ndakubwire uze kugerageza ntihagire ikintu na kimwe King Sabasi amenya ko hari ico je nawe uko dufitaniye akantu ku mutima abone tutwenga twera derere uravyumva? Ndakumva. Uhirahire ugira ico uvuga canke uyerekane nkuko umenga uranyanka. Oya reka ngire niko kanje. Urambona nukuri sawa. Acha ndagukunda ariko vyose ndandabifuta. Ubundi wakani uri senge wawe. Bayi rero nyaruka kandi ndakakugusezera. Ivete kama mana yamuremye mukama. Imana irihangana. Tati shaka umbwire ukuntu uje nawe twagendanye igihe kingana nk'uko kose uri inkozi y'iki wigeze hariya ndakugira umugenzi nawe ungira umugenzi uri umunyakibi bigeze ngaha hose. Tati kubera iki ibu bikoze urazungurutse igisagara cyose urambona umbona nka mahene ungira mahene no kugushikira mu kinyoma nk'iki abantu bose baba ngaha ururubwa babona ko gobera jewe icuko zuranyambitse ibara Tati no mu nda y'isi zopfa ntakwibagiye urankoreye ikintu ntopfa ndakwibagiyeko Marene turakabura utanyise Marene je nawe Marene wawe wewe. Muco barayamaze ngo irirenze umunwa riba rirenze impinga kandi burya ijambo rigukunze rikuguma mu nda. Iyo ngira umuntu numwe mbwira bino bintu ntarabishitse vyari guhava bipfa. Rero mbabarire nukuri untahure. Kare mu gatondo igihe wansanga kuri telefone nakubwiye ijambo ngo ndagusavye uze kumfasha unshigikire kugeza ku kanyuma. Ndagushimiye ko wabikoze. Allo. Ego. Je ndahejeje kwitegura mvuye muri sale. Oya. Iceta Sivene kibangayikisha. Ndazi ngene ndagikemura.
ahubwo nawe ariko nari nshaka kubasaba nashaka ko mwoguma hagufi ya telefone kugira ngo tuvuye hano ndondere ingene ndabasinyara duce duhurira hari hano biza kubera ndabasavye mugerageze ntagire ikosa na rimwe riza kubamo uwo munsi nawe wifuje iminsi myinshi cyane sinshaka kwemera ko abikosa na rimwe kandi murabizi ko nawe batumye ndabizeye sawa Tati, ubwo buri kwabona ya masaha ageze wewe. Turekane n'ivyo. Omar. Nukuri ndagushimiye cyane. Igikorwa kigenze neza kurenza n'ivyo nari niyumvira. Okay, nibi washaka je nza kugushigikiramo. GM Films, Carlos Films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.